Kw'izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda, amen. Bene wacu dusange urugendo rugenda mu ijuru, ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo. Nitugire Kristo, turasabikanye ijambo ry'Imana riri muri Bibiliya mu gitabo mu Njiri ya Luka, ku kigabane cya gatandatu kuva kuri 24 kugeza kuri 26. Ijambo ry'umutwe riravuga ngo abagowe. Ariko muragowe mwebwe batunzi, kuko mufise ikibahoza. Muragowe mwebwe muhimbye ubu, kuko muzosonza. Muragowe mwebwe mutwenga ubu, kuko muzogandara kandi muzorira. Muzoba mugowe igihe abantu bose bazoba babavuga neza, kuko ariko base babo bagiriye abigira abahanuzi. Bene wacu muri Yesu Kristo, iri ni ijambo ry'Imana, dushimiye Imana. Haleluya, amen. Bana b'Imana, bushize twabonye abahiriwe, ubu naho reka turabe abagowe. Yesu Kristo ni umwarimu mwiza, kubera aradusigurira ku burebure ingene ibintu bimeze, umuntu akihitiramwo. Imana yo mwijuru iduhe gutahura cyane. 24 haravuga ngo ariko muragowe mwebwe batunzi, kuko mufise ikibahoza. Yesu abwiye abatunzi ngo baragowe abatunzi. Ariko muragowe mwebwe abatunzi, kuko mufise ikibahoza. Abana b'Imana rero, murumva ko abatunzi bagowe kuko bafise ikibahoza. Ubushize twararavye abahiriwe abaribo, igituma bahiriwe twagerageje kubyiga gake gake, ariko rero ubu rero Yesu araza kudusobanurira neza, noneho tumenye neza ingene ibintu bimeze. Haravuga ngo ariko muragowe mwebwe batunzi, kuko mufise ikibahoza. Umva rero, abatunzi ngo bagowe kubera iki? Kubera abatunzi ntibarira, kubera abatunzi bifitiye ibyo kurya byinshi, bifitiye ibintu byinshi, barahiriwe. Ni nkuko twama tuvuga naka yarahiriwe, naka n'umukire, naka byaraheze. Rero abatunzi benshi usanga baradamaraye, batitaye iby'ijambo ry'Imana. Nta nyota yo kurondera Imana bafise. Bafise inyota yo gushaka amafaranga, bafise inzara yo gushaka amafaranga. Niyo mpamvu Yesu ababwira ati bafise ibibahoza. Kubera bafise amafaranga, bumva ko atangorane bafise. Ni babandi uzosanga ngo no kwica nkakuriha. Ni babandi uzosanga umugiye imbere ngo buritonda. Ku buryo hari n'umuntu aguze agapikipiki canke akamodoka, yumva umenga vyaraheze kandi atabarigeza, ariko ugaca usanga ari gusuzugura bajya abantu bato bato. Rero Imana yo mwijuru iduhe gutahura cyane. Mwabo rero ngurumva kuko bafise ikibahoza, ayo mafaranga nyene arabahoza, akaraba akavuga ati nifitiye ibifaranga, nta ngorane fise. 25 havuga ngo muragowe mwebwe muhimbye ubu. Ngo baragowe abantu bahimbye ubu, kuko muzosonza. Ngo baragowe abantu bahimbye, ngo kuko bazosonza. Abantu bahimbye baranezerewe, kubisanzwe byose biba bisobanutse, ariko ngo agahimbo kibagiza kugara. Abantu bahimbye bariyibagira kugara. Twavuga ngo iki? Agahimbo kibagiza kugara. Iyo umuntu ahimbye, ibyo gusenga ntumubarire, ibyo abandi bababaye ntumubarire. We yumva ko mu nzu iwe muhiriwe ari amahoro, mu muryango iwe ari amahoro, atangorane zihari, kubera arahaze, byaraheze, nta ngorane yifitiye. Ariko umunsi
igihe kizobicangura azicuza bitagikunda. Niyo mpamvu dukwiye gufata itunga Imana yaduhezagije, umuntu kuvyo atunze akagirira neza aboro, akitwararika abandi. Urazi kuba uri umutunzi uhimbye, uhaze, waranezerewe, ukaba mu babanyi bawe canke ku mutumba ubako hariho umwana ataja ku ishure kubera minervare, kubera ikaramu n'amakaye yo ku ishure, none bumva wozohigwa gute? Vraiment warabaye mwisi ukaibaze, warabaye mwisi ukagera ku rwego rwo kugura imodoka. Aho ni mu Burundi, kubera mu bihugu biteye imbere by'imodoka n'ibisanzwe, ariko duravye mu Burundi ukagera ku rwego rwo kugura imodoka, mugabo akaba ata mwana umwe w'umukene w'umworo urihira amakaye y'ishuri, urihira ishuri, ugirira neza ngo azarashima Imana avuga ati komeza uhezagire naka nawe akomeza ngirire neza nige mpeze canke nze nige. Ubwo rero abo bahaze, abo banezerewe, ibyo ntibabikore, nibo bazogera igihe munota kuri finale Yezu niyaza guca imanza, canke se uwo muntu apfuye ibyo byose atacyo yabikozeko, nta bwami bw'ijuru. Icyo gihe rero uwo muntu nawe yatungiye mu isi hazoba hageze ahagorwa. Yezu yarabitubwiye iby'umworo Lazaro n'umutunzi. Turabandanya, muragowe mwebwe mutwenga ubu kuko muzogandara kandi muzorira. Ngo baragowe abatwenga ngo kuko bazogandara, kuko bazorira. Ibi byo gutwega rero jewe binzanira byinshi, nanje nkumva ndanatwenze nyene wa mugani, kubera nca nibuka byinshi canke niyumvira byinshi, kubera abatwenga. Ibaze tugiye gusenga gusa turi mu ngoro y'Imana, turi mu ngoro y'Imana, abamama twambaye ibitenge vyiza, sinzi nyimba no mu bapapa biriyo, ukaba wicaranye n'umuntu canke ujya mu bani wawe, canke ujya muririmbana muri korali, canke ujya mama mwahuriye mu misa ya mbere ya gatatu canke ya kangahe, aricaye hajya nawe wicaye aha, amabeshe wakubitseko, amahereni watwingi, mbega wambaye nawe utaba washize ko amabeshi wagize iki, wambaye igitenge cyiza canke imvutano nziza, ubundi yicaye hajya nta gahuzu keza yambaye, ugaca usanga mu rusengero turiko turajyana inzara tumuvuga turi mu rusengero, kandi padiri ariko arasigura ibi bintu. Ibyo rero birahari cyane gose. Aho mvuze mu rusengero, inyuma y'urusengero hoho ntiharimo. Twagiye mu bukwe naka, mbe waruzi burya cya gitenge yaje yambaye ko ari cyo yari yatiye. Burya na cya kirato ni naka yakimutijije. Burya nibabonye ko cya kirato ari cya naka, tukavugana. Kandi birababaje kuba jewe Zipora n'uyu Margarita turishoboye, dufise akazi canke dufise imirima, turanezere, twambara neza, mugabo tukaba turiko turavuga kumbure banderembako atagira nitongo, yihangayikiye, mugabo akavyuka aja gusenga, canke se n'atovyuka aja gusenga, mugabo turazi ko ari mwihari, ari mu ngorane, turazi ko abana biwe bajya bahangayitse, turazi ko abana biwe uyu munsi umwana yaja ku ishure ejo bakamwirukana kubera amahera y'ishuri. Turiko turamutwenga ko atambaye neza, kandi twebwe twomukemura icyo kibazo tukamwambikira n'abana bakaja ku ishure. Ujya rero arahiriwe, mugabo twebwe dutwenga
twambara neza tukaja ku meza tukatondesha inyama z'impene z'ingurube z'inka n'ibirayi by'amafiriti n'ibyo mu mazi n'ibiki byose mu meza tugatondeka indya tukajya tukarara turagayagaya inzoga tugakubitako tukarenza ko tutonywa amazi canke se amasoda ibiki ariko ujya mu banyi wacu yitwa Banderembako na karorero k'izina ntanze turazi ko agowe turazi ko agwaje turazi ko afise umwana ari mu bitaro canke mama wiwe ahangayitse agwaye mugabo turiko turamuseka ko yambaye nabi ko yambaye impuzu zitameshe kandi twebwe twari kubikora tukamukura icyo kimwaro tukamumesurira tukamuha impuzu imesuye ese imbere y'Imana umunsi yiyeza azoba ariko araca urubanza tuzoza kuvuga ati jene natonda mu misa kuwa Mungu nambaye igitenge kiza canke imvutano nziza canke costume nziza wari ubizi neza ko wambara costume canke wambara ipataro nziza ukagira bantu b'Imana jewe abantu bamwe bazoze barambabarira hari igihe abantu bandemera bambwira ibibazo bagiriye iki kandi hari igihe nigeze kuba numva nokemura ikibazo cy'umuntu nkakemura ikibazo cy'umuntu mugabo Imana irandakarira Imana iranyereka ko ndiko ndaha abantu bahiriwe kandi hariho abantu bagowe Imana ikanyereka umuntu nahaye amahera yiyambariye ipataro nziza asa neza igacinyereka n'umuntu ari kararira hangayitse nicyo gituma nzi neza ko ibi niko nigisha usanga hari abantu bariko baragira commentaire cyangwa bambwira ati mbega wowe ko wigisha ibyo udakora ariko nyimba nigisha ibyo nakora wese wowe kunshira urubanza wovyumviriza ukaja muri Bibiliya ukirabira kuko wani womenya ibyo nkora byose niyo mpamvu mubwira ibanga niyo mpamvu jewe Zipora umusabyikazi w'Imana nzima Imana yo mu ijuru nasezeranye nayo ko bigoye kuba nomenya ububabaye n'ubutababaye iyo nyene abo ibona bibereye mfise ubugizo zirabangezako rero jewe ndazi neza ko abantu biba bibereye Imana irankoresha nkabikora kandi nawe nibyaba bikugora gukora senga Imana Yezu Kristo wenyene aguhishurire abantu ugomba kwitaho ko nk'ubu bana b'Imana umva ndababwire je naragiye mu Burundi hari ahantu hatari hake nashoboye gushika n'ahandi ntashoboye gushika je birantangaza kubona hariho nk'umuntu usanga ari kararira avuga ko hangayitse mugabo nashikiwe nkaba narashitse mu ngo zimwe na zimwe nkasanga umuntu yibera mu nzu nziza ya etage imeze neza yicara ku ntebe aryama ku gitanda nanje ntojyama ko nitwa ngo ndiburaya akoresha computer nziza jewe ngaha nitwa ngo ndaha ata mwana wanje yifise ubwo rero ukumva ngo ngurabizi by'i Burundi ngurabizi ndi umukene ibiki nibiki ngo fashiriza umwana yagiye kwigana bana b'Imana rero hari igihe usanga ari abantu bashoboye bifise bagize iki ukumva ahubwo bariko bararira kandi bafise ibintu kandi abo nyene nibo bakwiye kwitaho bajya ababanyi babo kuko barabana barabazi ukarara uhaze wumva nyene uragayagaya kurya byinshi ugahaga ni icyaha Imana ikikwandikako njewe simpfa kwarura indya naho noja mu bintu by'imisi mikuru ndarura bike nabimara nkasubirayo nkiyongera numvise ntarageza aho shaka ko kwarura ibyo kurya byinshi ukabita ni kibazo uzohura na kimbere y'Imana rero ndukuraba rero ibi bintu Yezu ariko aratwigisha nukuraba bajya bahangayitse bajya barira bajya bagowe
tukabafashisha iryo tunga twahawe n'Imana, kubera hari igihe Imana iguha ibyawe ikaguha n'iby'abandi bantu wogombye kubashikamira kubahereza, mugabo ugaca usanga wowe ahubwo uriko urashaka nabijya byujya muntu ubyikwegereko. Imana yo mu ijuru dutabare cyane. Ubwo rero Yesu ariko aratubwira abagowe, turabibonye rero muragowe mwebwe muhimbye ubu, mwebwe muhimbye ubu, kuko bazosonza nihagera bazoba bari muriro barira nka wa mutunzi na wa mwororazaro. Muragowe mwebwe mutwenga ubu, kuko muzogandara kandi muzorira. Mwebwe mutwenga kuko muzogandara kandi mukazorira. Abatwenga abandi yuko ari abakene, abatwenga abandi ko atacyo bimariye, ariko nabo ngo bazogandara, ngo bizobakomerera. Hari n'igihaga umuntu nga mwisi agatunga n'amamodoka mugabo nyuma bigahindukira akisanga ari kuri zero, akaja kugandara kiri mwisi. Bana b'Imana, ubutunzi Imana yaduhaye, ibyo byose Imana yaguhaye, ibona ko wogirira neza bagenzi bawe, bagirire neza. Kandi ndakwinginze ni waburi umukristo ushoboye, uwumva nyene kufise ikintu cyo gufashisha ubundi muntu, senga Imana ikwere kujya gikwiye abari mukigezako. 2:6 muzoba mugowe igihe abantu bose bazoba babavuga neza, ngo bazoba bagowe ngo igihe abantu bose bazoba babavuga neza. Bana b'Imana, hari abantu nyene babihiririwe barakize, abantu nyene bajya tinaka byaraheze byaratunganye yarikiriye ameze neza, ugasanga n'umubanyi wiwe aragowe mugabo arazi rujya rugo kwa rugo bakize atangorane. Uno muntu yahaza ati mbangiye gusaba amazi hajya kwa ngo kwa rujya rugo ngo sha waje ni mubakire ni mubabose ngo burya ngo nta upfa kugenda kwa dodora cyangwa ngo agize kuhasaba amazi, kubera abantu bose barazi ko kwanaka yikiriye. Ibyo rero by'ubukire byo n'imvura iguye utakugamisha umuntu, cyane se n'imodoka yawe utoyinjiza mu nyarucari, kuko hari abantu baba bafise n'imodoka zabo ata muntu yambaye uko ariko kose yo hari ifite ingwa mugabo murantunga batanga amarifti nabo muri Afrika, ariko akaba yo kuraba ati niyonyinjirira mu nzu canke niyonyinjirira mu modoka. Abo rero igihe Yesu azoza kujana isengero, igihe Yesu azoza guca urubanza, ntuzomubwira ngo wagenda mu modoka nziza wari wiyubashe wari utunze wari oya, iryo tunga rizoherana no ngaha mwisi. N'icyubahiro ufise waba president waba ministre waba queen waba king waba ibyo byose bizoherana no ngaha mwisi. Iyo umuntu avuye mu mubiri akava mwisi, hari ibindi asanga bimutegereje imbere. Yesu yavuze ati itunga ryanyu ni murirondeze ubuhigwe bw'ijuru. Umuntu aratunga akaba yotunga mwisi na mwijuru akaba atunze, kuko yifashe neza mu itunga Imana yamuhaye. Rero ni wabutunze kandi nta muntu numwe atagira icyo atunze. Raba bajya badafise, rega umuntu arashobora kuba ari n'umukene mugabo none Yesu ntiyaraje wa mworo yaza guhereza agasesi akavuga ati ujya yabarushije. Rero nta uburi icyamarira uwundi, ariko gusa turakwiye kuraba amakategori ya buri umuntu. Amatungo Imana yaduhaye twige kuyafashanyamo, twige kuyasangira n'abandi, twige kugirira abana b'imfubyi neza, twige. Ariko Mana, hari abantu nagiye mbona mu Burundi nasanze bitungiye abana b'imfubyi, bitoreye tujya twana abakobwa babyara bagata ku mabarabara, ugasanga umuntu yaratoye umwana afise babiri. Imana yo mu ijuru, abo rero nibo bahiriwe,
bagiriye ikigongo abandi bakishira mu myanya y'abandi. Urazi buriya abana b'Imana kufata umwana utabyaye utazi ukamurera ukamuha akanyu ukamuhanagura ukavyondi ukamutamika akagukurira mu ntoke ni by'agaciro ntangere. Bene uyo muntu naho yo vyogorana Imana iragaruka ikiruka ati nyamara yarigeze kugirira neza imfuvyi yanje. N'ubundi yo mubona akarengana kagenda. Rero bana b'Imana twige kugira neza abandi. Ndazi n'abantu bari ngaha mu bihugu biteye imbere kandi batanishoboye wanashaka batawe twana mu Burundi badukabiza abantu baza barabarungikira amata babambika basubira bumvise nk'abajya abana baba bagize. N'ubu uri hanze urakurikirana n'abari Burundi ukaba wogenda ugafata n'akantu ukamenya uti nzoza ndakarungikira. Mwebwe mwakoze ibyo bintu Imana yo mwijuru ikomeze bahezagire kubera nta muntu agira umutima nk'uwo wo kwitwararika ati nzohembwa 1000 ariko 100 nzorirungika gufasha ujya mwana. Ibyo ni nagaciro ntangere abo ni b'Imana ishaka. Cumbwira rero abafise bya mirenge badashaka gufasha na bukebuke abo bana. Ndi mu Burundi nabonye n'amahera yataye garanti ku bana. Abantu benshi bifaranga birabapfana. Ibaze nko kuba ibyo bifaranga nk'umuntu ibifaranga byapfanye bikamupfana kandi aherereye hari abantu bagowe yari gushobora kugirira neza. Imana yo mwijuru zitabare cyane. Bana b'Imana umukama Imana bahezagire cyane. Twige kugiriranira neza, twige kugirira neza bajye badafise. Twumve mu byo twimbuye ko hariho ukeneye ikiro k'ibirayi cyangwa ibiro bingahe by'umuceri. Twumve ko mu mpuzu mu bitenge 10 ifise hariho uwo bakeneye igitenge kimwe cyangwa 2. Twumve ko ibyisi bihera umugenzi mugasigarana cyangwa tukazobandanya ubundi buzima imbere turi kumwe n'abantu beza beranda bakoreye Imana. Twige gukorera ijuru duharanire kuzoba mu ijuru. Duharanire kuba muri aba bahiriwe ntituduharanire kuba muri aba bagowe. Reka tusubire mu aka karongo kanyuma tugahiraheze neza. Muzoba mugowe igihe abantu bose bazoba babavuga neza kuko ariko base babo bagiriye abigira abahanuzi. Bana b'Imana mukama Imana bahezagire cyane. Mwarahezagiwe n'Imana. Murakoze ku izina rya Data rya Mwana n'irya Mutima Mweranda. Amen. Turagusenga Yezu turakunina.